Perezida Felix Tshisekedi asanzwe arongoye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyuma yo kuvuga ko adashaka guhura na Perezida Paul Kagame mu gihe umubano hagati y'ibihugu byose utari bwatorerwa inyishu hari mu 2022 no mu 2023. Tshisekedi yabivugiye mu nama zitandukanye no mu biganiro hamwe n'abanyamakuru. Yagize ati sishobora guhura n'umuntu adashaka amahoro kandi afasha abarwanyi ba M23. Yagaragaje ko adashaka ibiganiro. Ati Perezida w'u Rwanda igihe cyose u Rwanda rwaba rufitanye isano n'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu canje sinemerewe guhura nawe. Antoine Tshisekedi yashimangiye ko u Rwanda rwateye inkunga M23. Igisirikare cya Kongo kiri mu ntambara na M23. Yavuze ati nta nyungu y'abene igihugu ba Kongo yoba mu guhura na Perezida Paul Kagame mu gihe atemeye amahoro. Ibi byatumye ibiganiro byinshi hagati y'ibihugu byose bihagarara kanke bigaca mu bikorwa binyujijwe ku bandi ba Perezida nka Perezida wa Angola na Kenya. Iri jambo ryari ikimenyetso cy'uko icizere cyari caracitse hagati y'ibihugu byose. Ariko ejo hahise ku nshuro ya kane bakaba barahuye ku itariki 9 z'ukwicumi 2025. Rishobora kuba ariyo ntango yo kongera kuganira kumbura amahoro akaboneka ku mpande zose. Amakuru yizewe yitangaza amakuru mpuzamahanga ku itariki 9 z'ukwezi kw'icumi 2025 bavuze yuko Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bose baritabiriye Global Gateway Forum, ariko ntihigeze hagaragara ifoto bari kuramukanya canke guhura mu buryo bwa diplomasi. Reka ndabahe mwiriwe cangwe mwaramutse bivanyana mu mwese herereye ni Kebi kandi ngarutse kuri Micro Sanuja Entertainment nongera ndabahe ikaze na karibu mu kiganiro cacu. Reka twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore, niyo mahirwe tumuhaye kugira ngo agende arabona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Reba twubaka umuryango wa Nuja Entertainment, ushobora gushira commentaire niba ukunda ibiganiro byacu, biradutera intege mu bikorwa dusanzwe dukora bya buri munsi. Reka twinjire mu kiganiro cacu ni Kebi kandi. Perezida Felix Tshisekedi yafashe ijambo mu kibanza cya mbere. Yatanguye avuga ko asaba amahoro y'ubutwari hagati ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Avuga ko u Rwanda rugomba gufata iya mbere mu kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Yaje kuvuga mu gice gikurikira c'inama cyari kijanye n'isano hagati ya Afrika n'Uburayi mu bikorwa by'iterambere. Perezida Paul Kagame ntacyo yigeze yishura ku byo Perezida wa Kongo yavuze, ahubwo Kagame yashimangiye ko ubufatanya hagati ya Afrika n'Uburayi bugomba kuba bungana kandi bufitaniye inyungu zihuriweko kandi butavangwa n'ibyivanzemwo imishikirano y'ubugingo buke canke ubuyobozi butari bwuzuzanye. Yavuze ko umubano w'ukuri ugomba kurenga gusa kugufasha no gucisha mu madeni, ahubwo ukaba umubano w'ishoramari rihuza mu buryo bwo gusangira ibyago n'inyungu. Perezida Paul Kagame yagarutse ku buryo Afrika n'Uburayi bihurikiye gushira ku ibikorwa by'iterambere mu rwego rwo guhuza imiyoborere, connectivity, uburezi hamwe n'ikoranabuhanga n'ingufu, kandi ko ibi bigomba gukorwa mu buryo bwo kudasubiza inyuma ubusugire bw'ibihugu bya Afrika. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ati twebwe babiri nitwe dushobora guhagarika intambara. Yari Tshisekedi yabwira Kagame mu nyuma yishurwa ko ari we wenyine ashobora guhagarika intambara. Ari tariki 9 z'ukwicumi 2025 mu nama ya Global Gateway Forum mu Bubiligi. Perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yasabye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kurangiza intambara mu buseruko bwa Kongo no kwemera ico yise amahoro y'intwari. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame naho mu ijambo ryiwe yari yibanza hariri mu migambi y'ibikorwa by'iterambere n'ubukomezi bw'imigenderanire hagati ya Afrika n'Uburayi nk'uko twabibabwiye. Perezida Felix Tshisekedi yacishijemo yerekeza ijambo kuri mugenzi we Perezida w'u Rwanda. Yavuze ati ndasavye amahoro, ndatanze ukuboko kandi saba iyo ntambara ihagarare. Niko yabivuze, hanyuma yongera ati tuno munsi turi mwizi ngorane kandi ni twebwe babiri twenyene dushobora guhagarika uko kuyangara kw'intambara. Ariko umushikiranganje w'u Rwanda ajenjwe imigenderanire Olivier Nduhungirehe yaciye yishura ko Felix Tshisekedi yihenda cyane ko ari we wenyene ashobora kubihagarika ku bushake bwiwe. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwa Twitter, umushikiranganje w'imigenderanire w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ati oya muri henda cyane, umuntu wenyene ashobora guhagarika
uko kuyangara kw'intambara ni Perezida Antoine Felix Tshisekedi w'igihugu ca Kongo yaciye amenyesha ko ahagaritse ibintu byose byo gusabira ibihano Rwanda. Tshisekedi biragaragara neza yuko yabaye nk'uworosha ivugo ugereranije n'ivyo yahora akoresha ku Rwanda. Nejo bundi mwijamo yashikirije mu nama ya boss ya ONU muri New York mu kwezi kw'icenda guheze, iyo u Rwanda rutewe igitsure ubwo nyene intumwa za M23 zija zitera intambwe mu biganiro. Nawe nyene yari mu iyo nama nk'uko twabibabwiye muri Global Gateway Forum, mbere yuko mugenzi we Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi avuga. Paul Kagame nta kijanye n'intambara yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigeze acisha mu ijambo ryiwe. Ubuseruko bwa RDC bumaze imyaka irenga 30 buri mu ntambara. Yarushirijeho gukomera mu ntango z'uyu mwaka uheze. Umugwi witwaje ibigwanisho M23 bivugwa ko ushigikiwe n'u Rwanda wigaruriye ibisagara bya Goma na Bukavu mu ntara ya Kivu zose, aho usanzwe ugenzura uturere tutari duke. Tshisekedi kandi yavuze ko amahoro azoshoboka gusa igihe Kagame yotanga itegeko kuri M23 ikemera guhagarika intambara. Umushikiranganje w'ibigenderanire Olivier Nduhungirehe yongeye kumusubiza kandi Felix Tshisekedi ari we ashobora guhagarika iyo ntambara kandi ko afise inzira nyinshi ashobora kubicishamo. Yavuze ko Tshisekedi ashobora kubikora mu guhagarika ingendo zo guhangana nkagashoza ntambara no gukangisha gutera u Rwanda canke gutera amabombe mu gisagara ca Kigali, guhagarika tigikira no gusambura umugwi wakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda ari we mugwi wa FDLR, hamwe no mu kwaka ibigwanisho abawazarendo no kureka kwikora ku ngabo z'u Burundi n'abacangiro batandukanye, kureka gusubiza amabombe ya buri munsi ku bigwati by'abanyamurenge. Olivier Nduhungirehe avuga kandi ko umukuru w'igihugu ca Kongo n'u Rwanda bikomeje gutana ku ruhara mu iyo ntambara, nubwo mu kwezi kwa gatandatu vyumvikanye mu masezerano yakozwe i Washington muri Amerika. Uruhande rumwe wagiriza urundi kurenga ku masezerano. Perezida Felix Tshisekedi avuga ko u Rwanda bigira nkaho rwatahukanye ingabo zago zikava mu burasirazuba bwa Kongo. Imigwi yitwaje ibigwanisho ifasha leta ya Kongo kurwanya uwo muhari. M23 na leta ya Kongo nabo nyene barumvikanye mu kwezi kw'indwi guheze uwo mwaka ku mahame yo kurangiza intambara, ariko bakaba barayarenze. Hari mu kwezi kw'indwi intumwa z'izo mpande zibiri zahuriye i Doha muri Qatar, cyane cyo gihugu cazihuza. Binye byakozwe mu kubandanya ibiganiro byo kurangiza intambara. Reka dushimire umuntu wese yadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu. Mwari kumwe na KB Carnival, King of the Street, Mist of the Ghetto, Black Warrior, intari tunzwe n'icanja, mwami wacuriwe ndyarya ndasosa kubasa inkarura. Inzwi n'abiyizi kumenya niko kwimenya. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.